ndongeye kubaramutse abakunzi b'ikiganiro Soma Usubire. Ikiganiro cya kabiri cy'uno munsi tukaba twabarondereye umutumire akaba ari n'umusomyi w'ibitabo. Urahawe ikaze mutumire. Murakoze cyane. Amazina yanje ni NDUWIMANA Diomède. Nateguye kubasangiza igitabo nasomye c'umwanditsi yitwa Hillary Rodhan Clinton. Mu gitabo ciwe yanditse yise Le temps des décisions. Hillary Clinton yavutse itariki 26 z'ukwezi kw'icumi 1947 kuva mu buto bwiwe yaranzwe no gukunda politique sous l'influence y'umujene pasteur akunda kumigisha kubijanye na maritetariki. Nashaka utubwire mu ncamake naho ico gitabo yanditse. Muri make iki gitabo nkuko yacise Le temps des décisions yacanditse ashaka kuvuga ku kuntu umuntu agenda afata ingingo mu buzima, ingingo zijanye n'ukuntu umuntu ashobora kwirira ishure, kuntu ushobora gutunganya ivy'akazi n'ivya famille, kuntu ushobora kwitaho umwana agwaye, kwitaho umuvyeyi yashaje. Mu buzima umuntu agenda afata ingingo, kuntu ushobora gufata ingingo mu gihe uri mu haut cadre de l'État. Urakoze cyane, uratubwiye incamake iri mu ico gitabo. Na ikindi nashaka kubaza Diom, none nk'ikintu wewe wumva ico gitabo cakwigishije niki? Ikintu nyamukuru numva igitabo jewe cyo caranyigishije dufatiye kuko kuntu 2008 yashoboye guparticiper mu matora kugira itoze kibanza cy'umukuru w'igihugu ariko ntibikunde ko atsinda amatora, ariko bahiganwa atamwigije kure muri leta agaca mugira secrétaire de l'État. Byanyigishije yuko dufatiye nko kuba entrepreneur nka babiri babashaka guhiganirwa isoko yuko hagize umwe atsinda tokwigiza uwundi kure, ahubwo boca baja hamwe bakegerana kugira bashire imigambi hamwe bashobore gukora byinshi kandi by'akamaro. Nta wundi mwanditsi wobuzi yoba yarasomye nk'igitabo nyene woba warafashe dufate nk'akaroro kavuga ati jewe kundavye ibitabo uyu mwanditsi yanditse ndumva umega nanje ndakunze gusoma igitabo? Ego arundi mwanditsi anyanspira gose naho nyene n'umunyamerika yitwa Robert Kiyosaki. Narakunze igitabo ciwe yise Père riche, Père pauvre. Ico gitabo nagikunze cyane gituma nkunda gusoma ibitabo kuko ivyiyumviro birimo n'ivyo avuga n'amaprincipe yo atuma ivyiyumviro bya benshi bihinduka. Ego murakoze. Uravuze yuko hariho umwanditsi wafashe nk'icitegererezo yakwigishije ibintu vyinshi bitako ukunda gusoma, none nakahe kamubotera nk'abantu bariko baratwumviriza, nk'abantu badakunda gusoma ibitabo nka cyane ugwaruka gukurazi kugwaruka ari rwo Burundi bwejo? Abariko baradukurikirana no batumira gukunda gusoma ibitabo kuko gusoma ibitabo birafasha cyane mu kungura ubwenge no mu kumurikira buri wese ku ma decision yiwe yarafashe afatiye kuko kukunda ba leader bagiye babigenza ahantu byavye ntandi bisanga atari mu gusoma ibitabo. Dufatiye ko uyu mwanditsi nyene yanyenspiye ni benshi bagiye bahinduka. We avuga ko isi nubu igikeneye igitigiri kinini c'abantrepreneur bashobora kwihangira imirimo bakanatanga n'ubuzi. Rero dufatiye ku message yagiye atanga nka message yatanze avuga ko les épargnants sont des perdants. Fatiye kwico gusa ashaka kumva bamwe bakunze kusanga amafaranga bayabitse kugira ngo agwire azomeshe bone ko yagira umugambi ahubwo yakoresha gutya kwa amavyara umusaruro akabona gushika ku mugambi. Amafaranga akayakoresha atayabitse. Turumvise wadusangije vyinshi mu kiganiro cy'uno munsi, watubwiye cyane kucerekeye nk'aba entrepreneur babiri baba bariko barakora nk'ikintu canke bariko barahiganirwa dufate nk'isoko hama hakagira umwe atsindira nk'iyo soko. Watubwiye ukuntu uwo yoba yatsinze atoca yigizayo uwo bariko barahigana, ahubwo vyiza yoca amwiyegereza kugira bashira ivyiyumvira hamwe mu mugambi ugende neza. Diomède, urakoze kuza kudusangiza ubumenyi ufatiye mu gusoma ibitabo. Nongera ndagusaba umunsi twasuye kugutera kamo nguze kudusangiza ubumenyi uzotwitabe. Twagomba dushimire rero abariko baradukurikirana mu kiganiro cy'uno munsi Soma Usubire kigira kabiri. Nongera nsaba umutumire ubundi munsi twasuye kubikorako muze kudusangiza ubumenyi cyane bufatiye mu gusoma uzotwitabe.